bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BM4 Plus mu nkundi ndabaramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi kwigenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatanu umwaka turimo 2025 kantangure nifuriza agatondo keza badukurikirana na cyane cyane mu badahengeshanya kugira ngo batwereke ko turi kumwe imisi yose. Uno munsi nje tuyage ku kintu kimaze imisi cibonekeza, abenshi barazi izi mbuga ngurukana bumenyi uburyo zikoramo. Hari abazikoresha kugira ngo batanga ubutumwa, ijambo ry'Imana n'ibindi, nka twebwe murabizi ico duzikoresha ni kugira ngo tubahe amakuru. Ariko ntihabura abandi bakoresha zino mbuga ngurukana bumenyi mu buryo bwo kugira ngo bacafuze abana bariya. Aho rero sindinze guca kure, abenshi barabona amavideo y'umugabo nyamba atari umusore sinzi icarico yitwa Kasuku. Abenshi bavuga ko ari umunyarwanda, ariko abanyarwanda bo bavuga yuko yoba ari umukongomani. Abenshi ivyo akora murabibona ku mbuga ziwe, ahagenda cafuza na cyane cyane abarongozi b'igihugu c'u Burundi, aho abahimbira canke abaremera ububeshi bwo kugira ngo bacafure, kugira abo barongoye bababone yuko babone nkuko ataco bambariye. Ibi rero tugiye kubigira ko mu buryo bwiramvuye, na cyane cyane mubamuzi yuko ntabandi umwe bandi kumwe n'umusesanguzi we abashobora gukora analyse maremare cyane kugira ngo ashobore kutubwira ibigiye bitandukanye, ndetse anatubwire n'amatageti abo bacafuza igihugu cacu c'u Burundi baba bafise kugira ngo bashobore kudemokratiza abantu canke gukonvenka abantu ibintu bitabaho babicishije mu bubeshi bwabo. Rero ndabasabe abantu mudukurikirana muri commentaire muri byo mukora sinenda kubisubiramwo. Rero mu nkunde ndamuha ikaze umusangozi wacu mwa kino kiganiro cyacu cy'agatondo. Para umusangozi ndakuramukije ndakwifuriza agatondo kacu, agatondo keza mwa kino kiganiro cacu. Urakoze cyane bwana journaliste. Ni mwaramutse iwacu turi mu gatondo, nizere ko uguwe neza cyane gose. Reka nce ntanga mwaramutse canke mwiriwe ku bari mu mingi itandukanye, bivana naho bari kwadukurikira bari. Ntatevye reka ninjire neza na neza mu kiganiro kuri sujoro je kuvuga. Ubundi bwana journaliste, nimuze mutahura ko umuntu atanga ico afise. Muvuze ko umuntu atanga ico afise, dutahura iki? Umuntu atanga ico afise bivuze ngo wowe ntabwo ushobora kumpa amahoro atawufise. Wowe mu mutwe wawe hari intambara, intambara nye niko bimeze. Usanga abantu bose muhuye ushaka kubinjiza muri iyo ntambara wowe ufise mu mutwe wawe, mu gihe abandi bo baba batekanye, baba batuje. Ni nk'uko nshobora kuza mu nzi wawe nkagusaba umukate atawufise ntawumpa. Urumva ibi bintu rero biriko biribonekeza neza cyane. Umuntu atanga ico afise. Ibi rero biriko byibonekeza bwana journaliste, aho usanga bamwe n'abandi bifatira mu gahanga abantu batanangana, mbere abantu bavuga ko batanahangagwa, bafise ubudahangagwa. Ibi bintu bifise insiguro ndende cyane gose, insiguro ndende cyane gose. Mugabo kimwe cyo no vuga nuko biriko biribonekeza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Abo muheje kuvuga mu mazina, je sinjya nkunda kuvuga amazina y'abantu banashaka urabizi. Abo muheje kuvuga amazina sindumva bavuze abarongozi b'igihugu ca Kongo nabi, kandi Kongo isanzwe ihanganye n'u Rwanda. Sindumva bavuze abarongozi b'igihugu ca Tanzania nabi canke Amerika canke ikindi gihugu. Niyo mpamvu abanyarwanda bamwe n'abarundi bamwe baje basaba ko iyo dukora ibiganiro dufate tugiye kuvuga nk'ubu bw'abanyarwanda, bw'abarongozi b'u Rwanda canke bamwe bo mu Rwanda, tutaza tubashira hamwe muri rusange, tutaza tubishira muri rusange. No kuvuga bakunze gukoresha imvugo ngo ntituje tubashira mu gatebo kamwe. Tuvuga imbwa tuyihamagara mu izina. Urumva uyu rero wamuvuze Kasuku, wewe nuko
wanakoresheje n'imvugo mbabarira amatwi canke ntushobore no kumuvuga no kuvuga ibintu byose yaba yarakoze ku Burundi. Uyu ugiye kuraba mu biganiro vyiwe n'umuntu atamvugo mbabarira amatwi agira muri we kabisa. ni wa muntu je sinibaza yuko yoba yibaza ko n'inyuma y'ubu buzima ko bariho ubundi. Kenshi nje nibaza ati nk'uyu nimba yo bari nk'umugabo yubatse n'akarorero cyane nimba azokubaka bikazoshika umwana we akaja ku mashure hama agakora ikosa abayobozi b'ishuri bakamutuma umuvyeyi. Nje nibaza none uyu mugabo Kasuku azokubahuka yitabe bamubwire bati umwana wawe yabuze indero byagenze uko nuko hama amuhane kandi na sata yafise. Urumva bose ndiko ndaboka atandira afise ni mwiyo sanse mugabe ibikorwa akora mu by'ukuri umuntu wese arashobora kumucira urubanza. Erega journaliste ijambo ry'Imana rirabivuga neza ko tuzobamenyera ku byo bama. Tuzobamenyera ku byo bama. Kasuku urabye mu biganiro vyiwe aratukana hariho amatermo akoresha mu by'ukuri je ntushobora kuvuga cyane gose ateye n'isoni. Je mbere sinshobora no kuraba ibiganiro vyiwe wapi kabisa. Nigeze kuraba ibiganiro bibiri gusa inca ndamucika kabisa ko ntazongera kubiraba kuko hariho abashimisha nivyo hariho ababikunda kuko ugiye no kuraba afise fan base ndende agira na views zirenze. Usibye ko rero muri bajya bamukurikirana si bose bakunda ivyo avuga. Si bose bamukurikirana ngo nuko baba bashimye ibyo yavuze. Nikimenyamenya nuko ugiye kuraba mu makomantere yiwe usanga hariho abamuhanura mu makomantere abafite amakomantere ari negatif. Wowe gusa nuko wacu president ngo Kasuku hariho nabandi benshi ariko Kasuku niwe abikora mu buryo donc yabigize umurimo kuko abikora misi yose. Sindamukurikirana cyane mugabo nshatse kuvuga ko hariho nabandi benshi wanashaka bari bo mu Rwanda bavuga bagresa abarongozi b'u Burundi mu buryo ubu canke buriya. Bona journaliste nshimye ko notanga imbono yanje muri rusange. Ubundi igihe wowe uzoba utuje utekanye ukabona umuntu yubahutse akakuvuga haba mu neza canke mu nabi, icambere nuko ujya muntu azobabona yuko umusumba, azoba yifuza kuba nkawe, azoba yifuza kugera nkawe ugeze mugabo akabona ko bidashoboka. Ibiro kubona Kasuku n'abandi ntashoboye kuvuga bubahuka bakifatira mu gahanga son excellence canke première dame eka mbe n'abandi abubahwa batandukanye bakavuga ibi na biriya hama n'uburongozi bw'igihugu cabo ntibushobore kuba bwo bahamagara ngo bubaha impanuro bubaha impanuro nk'abana b'igihugu, bubaha indero nk'abana b'igihugu. Iki kintu kirerekana yuko ubwa mbere bajya abarongozi b'igihugu bashobora kuba bari complice muri ajya makaprice bajya abantu bariko barakora. Ni kuvuga bashobora kuba babifisemo ukuboko, swati ushobora gusanga ari bo babatuma canke naho ugasanga barishimira bijya bikorwa byabo bigatuma rero barira amaboko kuri ivyo bikorwa novuga vy'ube gito bajya baba bariko barakora. Ikindi kintu uvuga bwana journaliste nuko nimba bijya bikorwa abarongozi b'igihugu cabo barorera ntibashobore kuba abo babuza cyangwa babahamagare ngo babahanure, birashobora umuntu ashobora kwiyumvira yuko hoba hariho novuga delinquance. Sinzi ngene bivuga mu Kirundi kiragoye mu ntawe uruko nyene, ariko ikibazo no kwibaza niki kubera iki tubona abakoze amaposti turi mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu hari abakora amaposti yo kubura indero cyangwa se bakavuga amajambo adahuye n'ivyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwifuza, usanga bahamagawe muri RIB bakaja gufungwa.
ubu tuvuga ndazi ko hariho abafunzwe benshi bazize ko bavuze nabi abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda canke bavuze yandi majambo atanezera abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda none ko tuzi ko umuvyeyi ari nk'uwundi ni gute bajya batuka abarongozi b'ikindi gihugu ntibabahamagaze muri ribu hakaguma hari agacerere ibi rero ni ibintu umuntu ashobora kwibaza akiha inyishu usibye ko kwibwira ariko kwibesha mugabo hariho ibintu ubonesha amaso bikaguha inyishu iri direkte bivuze gute rero bona journaliste twarasemereye inshuro nyinshi yuko turi mu ntambara yo ku mbuga kabisa umuntu atabibona n'umuntu atabitahura ndazi neza yuko nka hamwe abarundi twafashe reka mvuga uyu muheto wo kugwanira ku mbuga ngurukana bumenyi twohagarika ibikorwa n'indwi imwe gusa ndazi yuko abarundi bosubira gutekera bagahongera mu gihugu cy'u Rwanda abandi bakaja muri Tanzania ibi ndabizi cyane gose kuko hari hakujya Kanyaru bari kuri target barakubise mu makote yose ashoboka byaranse inzira yari yabereye yari inzira yo gukokeza intambara muri Kongo bagatanga amakuru y'ibinyoma kugira ngo abarundi umutima uranduke bashobore gusubira gutiza abo bahungire mu gihugu cy'u Rwanda kuko ugiye kuraba ingene batangaje amakuru ntibavuga ngo M23 yafasha ngo bareke oya batangiye kubivuga ngo niyafata Goma izoca ifata Bukavu havuye Bukavu oya uve ntibanayivuga bavuga ngo havuye Bukavu ni Bujumbura niko bavuga urumva ko batangiye kugira propaganda kuva kera yo kurema ubwoba mu bantu cyane cyane mu Barundi aha ndakwibutse yuko uru rugamba rwatangujwe na video z'umukobwa w'umunyarwandakazi yariko yikinisha akoresheje amacupa ya Heineken Emerini kabisa ibi ni ibintu abantu bona journaliste badatahura burya zijya video za Emerine zacanacanye ko kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye mbe n'abarundi batari bake bakazikora ko inkuru hajya kwari ugusamaza abantu kuko bari bazi ico bateguye bari bazi agakino bo barimwo sinzi nimba wewe nk'umumenyesha makuru uyu munsi wobuzi amakuru ya Emerine wapi kabisa none kuye gutazi kandi uri umutangaza makuru ahubwo nyene mu gihe kijya gihe tuzi ko RIB yaramutumye ko Emerine nimba ntihenze none suite byahereye hehe ntawo ubizi voilà ibiro ni ibintu ijya yari intango y'intambara bari bateguye kujijisha rero babonye yuko Kongo byanse habayeho resistance baciye badukana umukino wo gushaka kwataka abarongozi b'igihugu cyacu inzego z'igihugu cyacu kugira ngo bikunde tuve kwizima tuje natwe gusamarira mu byo batuzanyemwo hama bujya bafise uwundi mushibuka bateze bariko barategura baramaze kuwutegura usigaye gushibuka gusa bashaka kurangaza abantu bafata amafoto ya ba son excellence baba deforma première dame n'abandi kugira ngo abarundi dusamarire muri bijya tuje gukora ama commentaire muri ibyo bintu byabo by'ubugugu mugabo babonye yuko abarundi tutari ngaruzwa mu muheto batatogaragaza gati kuko ibyo bariko barakora barabona ko tutako turabiha agaciro ni no sense mu maso yacu mu maso y'abarundi bujya abarundi ubutatuzi aratwitiranya cyane gose aratwitiranya kabisa je ndahamya yuko bijya abarundi benshi ubwa mbere bayifata nko gushira isoni mu kirundi babita gushira isoni gutindero kuririndira abantu kandi abanyarwanda bambabarire nkoresha imvugo bwana journaliste
biragoye kunyumvisha yuko muri education y'igihugu cy'u Rwanda boba batanga indero novuga indero y'akivyeyi vyongora mu by'ukuri kabisa nimba igihugu cy'u Rwanda gifise ministère ya justice kikagira na ministère ikukira ugwaruka ni gute bashobora kwakira ibintu nkabijya bakaguma bahoze ntibagira ico babivugako uyu munsi akatuka abarongozi b'igihugu cy'u Burundi hariho batoyi biwe kuko ibatibaza yuko batoyi biwe bari kubaraba intoxique ejo bazotuka abarongozi b'igihugu cy'u Rwanda kandi bazobafunga neza cyane baronse inyigisho barorera inyigisho zo kubura indero inyigisho zo gushira isoni bariko bazikura kuri Kasuku n'abandi batandukanye kandi ministère ya justice iratuje ministère de l'intérieur iratuje ministère kukirugwaruka iratuje ivyo byose baravyakira bakabidigera cyane gose nibabona yuko zijya video barafise abana bakire aba mineur baziraba n'aba majeur barahari baziraba kandi bashobora kumwimita bashobora kumwigiraho none wonyumvisha gute yuko boba bafise batanga indero z'akivyeyi tuvugana ukuri nibaza kabisa ibintu bisize ubwenge bwo gutahura ariko naguciriyemo turavye systeme Kasuku karakoramwo hari ukuntu ari karakora agomba gukwegerayo n'abana b'igihugu avuga yuko ari bo bamuha makuru aho rero niho ngomba gushika bwana journaliste niho ngomba gushika ubwa mbere turashaka neza nagomba kumuca intege taduciriyemo umbabarire ucutubwira target yo bari karatagitinga nivyo ngomba ndakubwire nagomba kumuca intege mu by'ukuri ntanzi Kasuku nanjye sindamuzi kandi sinkamumenye ko ntaco marira cyane nawe ntakamenye ko ntaco namumarira of course mugabo ngomba kumuca intege ku ntumbero yihaye sinzi kare we yayihaye canke iyo yayihawe nabashebuja ntavyonzi mbujya babonye yuko vyanse kajyano kita igere rya nyuma babonye ko vyanse bagwanye hagize abantu babura n'ibyo bavuga bararondeye nuvuga kujijisha abantu gusamaza abantu biranka barazana amakuru nitwaye agaciro ubu rero babonye yuko hariho abariko baragira ico no kwita resistance defense mu gihugu cy'u Burundi zituma bijya bigugu vyabo abarundi batavyakira batabihana agaciro mbere wanashaka bituma defense zituma n'abanyarwanda bariko barabavako bwana journaliste jewe ndemeza ko mu gihugu cy'u Rwanda harimo incabwenge cyane gose navuze nti byongora gutahura yuko u Rwanda rutanga uburezi nuvuga bwa kivyeyi ibi nabivuze ndanabisubiyemwo mugabo ndahamya yuko hariho abavyeyi barira neza abana babo ico ndagihamya kabisa harimo n'incabwenge nyinshi batemeranya n'ivyo Kasuku canke se abakora nka Kasuku bakora ibi ndabizi kabisa bariho abaharanira yuko u Rwanda gogira ishusho nziza haba mu burezi haba mu kibano no mu bitandukanye aba rero nibo bariko barahura nuvuga n'ama resistance yaba bahungu n'abakobwa b'igihugu cy'u Burundi uti gute uzosanga amakomantere amwamwe bandika ati abarundi n'abanyarwanda turumwe ntimuze mudushira mu gatebo kamwe abandi kumva ati ivyo muvuze n'ukuri twebwe nuko tudafise aho tuvugira ahanca nibaza none abafise aho bavugira ni bakasuku bavuga amajambo y'ibishegabo bavuga amajambo y'ibishirasoni bigenda gute ngo abafise amajambo yubaka amajambo yo guhanura babure aho bavugira ibi rero nivyo rero byatumye bakasuku n'abakora nkawe bahindura umukenyuro franchement ngomba ndamuca intege Kasuku target bafise yo gushaka guteranya aba influencer b'abarundi na leta y'u Burundi
iyo turufu ntijya kabisa iyo turufu ntijya kuko inganda abarundi ndavuga aba leta y'u Burundi barafise igisata c'iperereza cyane gose kabisa gikora neza cyane gose ntabwo ari babandi ngo munyankire hari ukuntu umuntu nk'ubu nk'akaroro turabagenzi nkashaka kubwira ati bona journaliste je Kasuku ndamwanka vraiment ndagusabye nawe munyankire nawe ugacuje ngaho kamwanka ata mpamvu nimwe itumye umwanka we ntunamuzi ntuzi cyo twapfuye ugaca nawe uja kumwanka rero mu Burundi siko bimeze hari igisata c'iperereza gikora neza ivyo kijejwe ajya amateshwa ya Kasuku yaje ngaho ngo simbizi ngo niwe amuha amakuru y'ibijanye n'ibi nabiriya okay ambabarire gato inaguciriyemo ico kintu iya kiransije cyangwa kavuga abarongozi b'igihugu nabi kujya kuntu ndazi yuko umuntu nawe amukurikirana ivyo bintu akavyemera ribaza ko hari ikintu abura bo erega nibwo nakubwira niba munyankire none ntuzi ko hari abantu banka umuntu atacu bapfuye cyane gose nk'ubu je ndazi hari abanyarwanda benshi banka abarundi atana kimwe bapfa haro n'abarundi banka abanyarwanda atacu bapfa ukazamva umuntu ntararenga n'urubibe n'umusi n'umwe nta na pasiporo afise nta na resepasi nta na sepejeri ukaza wumva ngo ng'abanyarwanda ni babi ngo urazi n'ikibi cy'abanyarwanda akaremenanya ibintu nk'uko n'abanyarwanda uzawumva ng'abarundi ng'abarundi ngo n'abantu babi uwo nta n'umurundi n'umwe baranaramukanya baranahura baca bakunda kuvuga ngo abarundi bose ngo ni intera hamwe voilà hariho abanyarwanda bamwe si bose iyo uvuze iyo dukoze inkuru ntibayishime twese batwita intera hamwe kabisa niko biri umuga target yari guhamagara imbwa mu izina voilà niyo mpamvu je ngomba mbwire abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda b'abanyarwanda iyo dukoze inkuru mukumva twavuze ngo abanyarwanda bakoze ibi muje mutubabarira kabisa hari igihe byacanganye bivanye na stress umuntu aba arimo cyangwa na pression aba ari karakoresha ntituba dushatse kuvuga abanyarwanda bose tuba dushatse kuvuga bajya nyene tuba tugiye gutumbereza ariko rero kuri iki navuze ko ngomanda muca intege Kasuku nabo bakora bimwe ntabwo leta yacu iri ba munyankire bwana Kasuku n'abandi mukora kumwe nimuze muhangana n'abantu nyene umuntu ku wundi nimba simbizi hari ibyo mupfa ni mubife na simbizi nyamba neri hari ibyo bapfa ni babife na neri mureke gufata ibibazo byanyu mubigire public mubigire ibibazo novuga rusangi akuko umuvyi asa n'undi nakivuze kabisa nyakubahwa nyene icubahiro abo n'abantu mu by'ukuri utagomba guhangara ntugomba kubangara kabisa ariko mbona musisanguzi cyari ikintu mbona kikanantera n'ubwoba urazi yuko atamurundi arahangara nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bon ntabyo no kwemeza ivyo uvuze nta nibyo no hakana mu buryo buboneka kuko nkuko abandi babikora kuko umuvyeyi aravyara abana b'inzobe n'abirabura cyane gose ico ndagihamya kabisa ahubwo gusa reka duce wa mugani ngo mbwire gito canje n'icundi cumvireho cyane gose umwubahwa agomba kubahwa cyane gose na cyane rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umuntu mu by'ukuri adahangagwa twemeranye yuko yashizweho n'Imana tuvyemeranye ivyo rero uburyo bwose yagiye uburyo bwose twemeranye ko yashizweho n'Imana ivyo uvyange cyangwa ubyemere niko bimeze none wowe uri umuntu ki ugomba gupinga umurongozi yashizweho n'Imana ibaze from wowe uri giki bwana musisanguzi mbona n'umwanya ubaye muremure cyane mbona yuko abenshi twavuze byinshi bashoboye kumva target Kasuku afise n'amajambo avuga ivyo abagomba utagetinga kugira ngo ateranye abacange bariyana cyane mu guteranya abibaniye mahoro n'umutekano rero mu kushima cyane turangizana kino kiganiro cacu yes hari utuntu nari kuvuga mugabo nta kundi
tuzobigaruka ko hanyuma. Reka ndagushimire kuri uyu mwanya, nshimire n'abadukurikiranye muri kino kiganiro, mbere ndabipfurize umunsi mwiza w'isabato kabisa. Murakoze cyane. Reka nanjye ndabikebanure ndababwira yuko twavuze byinshi tubigaruka ko muri conclusion, ariko umusango yadufashije na cyane cyane kutubwira target abacange bari baba bafise mu gihe bariko baracafuza cyane abarongozi b'ibikuru b'abakuru b'ibihugu byacu. Rero reka ndabasezeye ndabifuriza kugira isabato nziza nk'umusango yabivuze. Nizere ko tuzokongera guhura mu wundi mwanya. Bye bye.